Munyemerere ndabashimire kuba mwahisemo gukurikirana ibiganiro vya televiziyo Heritage, nongera ndabahe ikaze mu biganiro ndi umukristo. Kuri uno munsi tuza kuyaga n'umwe mu bantu bariko barakora biciye mu ishirahamwe asanzwe arongoye ryitwa IMIF. Reka ndamwakire ndamuha ikaze twidondore. Mwaramutse neza. Mwaramutse neza, murakoze cyane kuri tuma kino kiganiro. Nitwa Hitimana Dr Tistou, nkaba ndumuganga ndubatse, mfise n'abana babiri bakobwa, hama nkaba ndumukristo. Ego. Murakoze cyane. Hanyuma abantu bumvise IMF mbega botahura iki? Ego, IMIF canke IMIF canke IMIF ivanye n'umuntu uko navyumva, nishirahamwe rukristu ryatangujwe n'abaganga kugira ribashe gushikira badashikirwa n'ubuvuzi canke amakominote ari kure badashobora kuronka umuganga canke amagara yabo atameze neza, hama rikaba rishikira abantu bari kure canke badashobora gushikirwa n'ubuvuzi canke bari mu bihe bigoye bihe nk'abatewe n'amazi canke ibindi biza byabateye bituma bagira ibibazo bitandukanye canke abantu baba kure mu zone rurale. Ego, hama amajambo yose ni initiatives in medical intervention fellowship, akaba ishimwe ryo mu Burundi ryemewe n'inzego zo mu Burundi hamwe n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu. Mwatanguye ryari, mwotubwira ukuntu urugendo rwatanguye kubera umuntu abonye aho mugeze no munsi, turiyumvira ukuntu mwatanguye. Ego, twatanguye mu 2019 mu mpera gato tuko turaheza ivyigwa byacu vya medicine aho twiga kuri Université Espoir d'Afrique. Hama ritangura turaheza amashuri umuntu ashaka Mufise kibazo ati bizogenda gute, tubigenza gute, zokora iki. Ico gihe niho naronka imbono vision, mugabo sinatahura ivyari byo kuko sinafise ubugenane bwinshi cyane n'Imana. Ariko ndibuka niko ndaja gusenga, nzarumva ijuru rimbwiye ati genda uvure abababaye, wongere ubabwire n'ijambo ubutumwa bwiza, ubabwire inkuru nziza. Sinabitahuye cyane kubera sinari mfise imigenderanire ya hafi n'Imana. Mugabo byashitse ndi mu rusengero numva iryo juri muri jewe cyane, baza ko nivyo nishizemo nivyo numvise. Ndataha ndashika muhira, mugabo iryo juri guma rica mu mutwe wanje, nguma ndaryumva numva umengo hari ikintu kirambwira nkumenga ko risubiramo. Ndaryama mugabo hagati mw'ijoro numva biranse ko nsinzira, numva no vyuka no kanguka, genre no vyuka gusenga. Ndavyuka cyane ngurura Bible, niho naca nsoma muri Matayo. Ico gihe canumva hari handitse mugende muvura abakomeretse, mubabwire n'ubutumwa bwiza. Ariko sinabitahura ko nagira ni constance yo gusoma igitabo nyene bice bihura n'ivyo nariko ndiyumvira. Ndaryama buraca, mugabo biguma bica mu mutwe, harahera indwi imwe, iyindi indwi irasubira. Ikindi gihe subira kandi kumva ryaje kandi rimbwira bya bindi nyene ati nimugende mubwira abantu mubavure, munababwire ubutumwa bwiza. Sinabitahura. Subiye kandi numva umenga umutima ndongoye kugurura igitabo, kudugura Bible. Ndugura Bible muri Luc chapitre 9 aho Yesu akoronka abatumwa biwe ababwira ati nimugende muvura abagwayi, mubabwire ubutumwa bwiza. Numva birafitanye isano, ariko kubera nansanzwe mfise ibindi byanje mu mutwe nshaka imigambi cyangwa umuntu bafise nk'umuntu aba yaramaze kutegura ati nazi ishunzo cyangwa ibi, umutima wanje uramera nk'ugira ubwoba. Sinatahura ibintu n'Imana ko abimbwira cyangwa nje ko ndavyibwira, bihazamo ikintu c'ubwoba. Hama ndamera nkubwira Imana ati ibintu sivyo, ndatanga gusenga. Rero numva besoin yo gusenga, nganiriza ico kintu kirambwira ivyo bintu, ndakibwira ati ivyo kurambwira n'ibiki kurabitahura. Ndatangura gusenga mu ijoro ku mutaga, bikanga ko ngoma mu nzu ngasohoka nkagira mamasho kugira nsenge kugira nahure. Hama
ubundi munsi nza numva ijambo kandi rimbwiye ati hahiriwe ibirenge bigenda kure mu ma village par village bitwara ubutumwa bwiza cyane umva umenga biraryoshe kuronka ubwo buhirwe ariko sinatahura by'ukuri ukuntu bishikako mu kwanga kuno bikora mbwatsi kumbure nzobikora neza amashuri nzobikora nero nk'akazi nzobikora nero nk'amafaranga ninakura mugabo umutima ukanyankira hama ndicara ndavuga ati mana mbaruka bimbwira ndashaba unkomeze ko jewe navyo nshobora jenyene ica mbere coco mbere kuno kwimvira n'ivyamara canke n'vy'uburyo sinobishobora jenyene ndakena abandi bantu tobikorana mugabo ijuru rambwira ati abantu mu bikorana bari kumwe nawe bari hafi yawe mugana arababagenzi banje mfite ico gihe no vumenga biragoye kuno basigura ivyo bintu n'ivyumvikana mugabo marifise kuno itegura cyandonga abandi bagenzi bashasha abagenzi twatanguranye ico gikorwa turaba abagenzi cyane mu buryo butangaje budatahuritse kuko nitwa dusanzwe tuzi nitwa no ma class akurikirana ariko turaba abagenzi turamenyerana turaba bamwe turaba nk'abavukanye uwo mutima iryo juri kaguma rimbwiye ati harageze nabo nyene nabo onye mbwa ngwatse n'Imana no menya gute ko arabantu giye gukorana no bimenya gute ko araba wateguye tujana mugabo kandi ngavuga ati uko biri kose reka mirategura impapuro kubwira mu bushikiranganje Jean kugira turonke agrément nk'ishirahamwe mu gihugu ndabitegura ngiye muri ministère de l'Intérieur cyambwiye ati foko haba abantu bashika 10 basinya muri kumwe cyande yumvira abagenzi banje rero ndabashira izo mpapuro ngati ndasabye musinyire anye ari ibintu ngomba gutwara muri ministère bose baje kora barabisinya nko kumenga n'ivyo wabo muri je umutima ucurambwira abantu basinyine batazi ni kubera iki basinyine batazi noca ndababaza none ko musinyine mutazi nk'ubu mosanga ari ibintu bidufunga bidutwara mu gasho baca baranyishura namba uzobugiye mu gasho tuzogwerekeza tujane aho tuzojana hama tuzoshika mu gasho tuvuga ubutumwa jenshitse mwere kundavyumvira inyisho bamaye ndatahura vy'ukuri ko ari sinye Imana imaye kuri nabwiye Imana abantu uzonyereka isinye uzoma kantu kanyereka yuko ari bo waneguriye kudukora kino gikorwa shitse mwira ndasenga Imana cyambwiye ati nabo nyene cyambwiye ati bya bintu Imana irabirimo bya bintu nivyo bya bintu biragize ko ndabikora niho rero ndabahamagara ndabasigurira by'ukuri byari ivyo byo basinye mbwatse bya bintu bimeze ko onye kuja kuvura abantu hirya no hino mugabe bisaba sacrifice bisaba ko duheba ibindi bintu byose bisaba ko tutaja kurondera akazi canke tugira ikimuga twizera Imana gusa ariko imitima yabo yariteguwe muri bo bari bafise akantu namwe ufise muri wewe mugabo kabura ugitangurira bica birahura rero turahuza neza ko Saint Esprit yateguye imitima y'imwe wese kugira agitahure hanyuma unyemere nkakubaza mbega umunsi wa mbere mutangura mukumva yuko bya bintu birabaye turabikoze mwatanguriye hehe mwashikiriye abantu bangana gute ico gihe ego hamaye tumaze kuronka rero kwemera kuja mu ico gikorwa turarondera imusha ni twaswe turonka agrément muri ministère de l'Intérieur ico gihe ariko cyo tumva habaye ikiza mu gatomba ikiza amazi aba menshi abantu bari déplacer baja mu site atandukanye ico gihe ro site twa Kigaramango n'iyindi twa Kinyenya ariko Kigaramango niyo yari harimo abantu benshi kandi bakeneye ubufasha cyane ko n'abandi bantu bari bakora bafasha ico gihe cyo tumva umutima tubwiye ati naho nyene umwe muri twebwe partage lien y'ikimenyesha makuru cyatanga cyangwa ko abantu bakora bamerewe nabi cyo tugende kuraba icoke aho hano kuno hameze tugiye rusangana abantu benshi cyo abantu bashika ku 6,300 imiryango 1,110 konyi 1,100 erenga bari mu mamudo hema dushitse cyo tumva umutima gatsi nahanyene ifu kumutangurira ngahanye mugabo turica turiyumva no dufisiki ico gihe tubwaronke n'urusha muri ministère de l'Intérieur dushoboye iki n'amafaranga dufise na miti dufise na kimwe dufise ariko muri tubo turumva conviction dutegeza kugenda kuvura abo bantu
tuko turarondera ukuntu tubikora tuyumvira aho twohera tugira iki cyo tumva muri ministeri badutelefone kurusha gwabonetse tubatse iki ni ikimenyesho c'Imana cyo gihe le 15 juin 2020 cyo turagenda turatora uruhusha agreement barayiduha cyo tuvuga turagenda kuvugana n'abarongo abajejwe santé muri ya muri mu Gatumba turabasigurira bavuga ati n'ukuri ni muze abajyana barakeneye ubufasha mugabo ntitwari tubona ico kuntu bitangura tukuna mitsi badufise ariko Imana yigurira imiryango cyo turonka abantu baduterera bamwe baraduha imiti pasteur Aimable Izera kuri Eglise New Beings Church araduha imiti yambe twatanguje n'isengero ryo radufasha mugaka n'abavyeyi bacu badushigikira baduha uburyo bwo kwideplacer baduha imiti abantu cyatanga kumva ico gikorwa bagikunze bakigize ci wabo abantu batuzi umunsi kazaterera ico ashoboye aterera pastamol uterera akabido ka alcohol ibintu nk'ivyo onye turagenda rero muri yo site ya Kigaramango dutangura kuvura abantu dusanga rero ihema ryateguwe abantu bagiramo amanama baca bari baturugiriyemo turivuriramo abantu tangura kuza turavurira muri ryo hema twagenda kwambara ushoboye 5 kuvura mugabo muri weekend kwa gatandatu no kwa Mungu hari ikintu gikenewe ba telefone turankomana kagenda tutongera kuvura abantu turabavura tukagira ibikomere tugira micrography ku bantu bafise imbanya ba mama birakomera turahamara igihe amezi 3 ya mbere turiyo dushobora kuvura mugabo cabaye igihe ibintu biraduherana imiti iraduherana yose nyene cyo dushaka kuvayo tuyimuke tugara ibikorwa ariko turasezera abo bantu bahaba kubera bari tumaze kumenyerana tugwe tubone tutakibishoboye birakene ko tugara watso oya ni mugume ngaha namwe Mufise imiti ukubaganiriza kuganira namwe bwe gusabira turemesha cyo tumvumenga hejuru y'imiti hari ikintu ko turatanga nubwo rero turonka izo nguvu zo kubandanya tuvukora ico gihe turabandanya ariko Imana ikora ibitangaza zo tubona umuntu araje umumizirima mbere araza mu modoka yiwe aje makarto y'amata ico gihe yari natira amakarto menshi avuga kurondera abantu bakora vura ngaha bandangira umuganga abaganga ko aravura ngaha anye kandi babikora n'umutima ndabazaniye amata acaduha amata ayo mata turutangwa kuza turayaha abana bafise badafungura neza muri iyo side bamaze indwi barabana 22 baza gatatu ku mundwi indwi zirenka indwi nyene baza kunwa amata aho hantu rero Imana yagirugurura imiryango muri izo nzira tubona ibintu biza bidusanga aho turi nibaza ko twagiye dufite umutima wo gukora Imana irapouvoir ico gihe twavuye yari site m'abantu bashika 6,000 ego nuko byatanguye cyo gwa cyambe twakoze birazwi yuko ibijanye n'ubuvuzi canke n'amagara y'abantu ari ibintu bitwara uburyo bwinshi mugabo mwebwe ivyo mukora mubikora mutarihije amafaranga bimera gute mwiyumva gute kuba ibintu abandi bagurisha amafaranga mwebwe mubitanga ku buntu kandi mukaguma muryohewe ego nukuri biragoye kubera biba bikeneye uburyo bwinshi kandi tubwo muri twebwe gitugira ibibazo byinshi bikubwo bizova he bizogenda gute ariko ico twatahuye niko tuba disponible tuba duhari kubera twaronse ubwo bumenyi Imana duhaye ubumenyi ubwo bumenyi kugira tubukoreshe igikorwa cayo kugira abo bandi bantu bakeneye kuvurwa bashikirwe n'umuganga rero nka principe de base tuvuga ati ko twamaze kuronka ubumenyi kandi tukababwa n'Imana reka tubukoreshe kuco Imana ishaka ko dukora hama ivyo bindi babikenewe uburyo imiti canke ibindi byose bikeneye uburyo mu buvuzi Imana ikaza igacisha mu bantu bayo bakabitanga akenshi abantu baturi hafi nibo babitahura n'ingoga ugasanga baratereye amahera batereye uburyo kugira tubashe kugura ivyo dukeneye imiti hama tugatanga umwanya tugatanga n'ubwo bumenyi tuba dufise hama abavyeyi bacu nabo badufasha cyane bakadufasha kugira dushobore kuronka déplacement kugenda iyo tugiye mugaka no gudutahura kuko umuvyeyi yararihe umwana iyo myaka yose akiga medicine amubona muhira nicoroshe ariko kuba badutahura kadushigike kaduha n'ubwo buryo
kugira tubideplace biratuma tumva yuko dushigikiwe tukumva ko Imana iri kumwe natwe mugabo kandi n'abantu bari kumwe natwe hama bikaca bituryohera uko onye kandi bikatugera kubera n'Imana biryohera. Hanyuma ibikorwa mukora murabikorera mu turere dutandukanye bigenda gute mutore nk'ahantu muje gufasha? Ego dukora mu burere butandukanye mu province atandukanye mu Burundi kugira dutore aho tugenda turaba icambe turaba nuko aho hantu abantu baho by'ukuri bari mu babafise ubu besoin bakeneye ubwo bufasha kuko numva n'ibintu dukora ku buntu. Hama ikindi turaba ni kuraba yuko hafi muri iyo micungararo n'abandi na bindi bintu bihari biko biraserva abo bantu bari ngaho yuko birafasha abo bantu tugerageza kuja ahantu kure kumbure hagoye gushika abantu badashika bataja kubafasha kubera bibaza yuko hagoye gushika tujayo kuba tubonye hagoye gushika kuko mu kimwe dufise nk'imbono ni gushikira abantu badashikirwa byoroshe. Hama ikindi naco turaba n'abantu baba bari nko mu bisagara nk'Ibujumbura ugasanga uyo muntu kubera ingorane canke ibihe arimo byo mu muryango canke mu kibano nashobora kuronka ubufasha biramugora n'umusho kwa muganga nawe bitaro bya biri hafi uyu muntu rero nawe turamushikira tukamufasha cyangwa se n'abantu bari mu bigo by'imfuvyi canke ibindi bigo byabashize hamwe tubacho tugenda kunganira tubafasha mu cyo kintu cyo kuvura. Ego nomfa ni muri mu buryo turonka tumenya tugenda hehe. Ego gushika uno munsi dukoze kino kiganiro mbega n'abantu bangana nka gute mugereranije mu mumaze gufasha? Ego igiharuro exact kiragoye gutora kwa tumaze gukorera ama province menshi mu ma communauté mu commune menshi tuvuga ama mission tuvuga mu byo bikorwa ariko gerageje ko estima tugeze mu bihumbi nka 10 canke 20 by'abantu tumaze gushikira tukabavura cyangwa tukabashikira muri byo bikorwa dukora. Hanyuma hambavu yo kuvura abantu muranabifatanya no kuvuga ubutumwa bwiza kubera iki? Turabifatanya no kuvuga ubutumwa bwiza kuko icambe na mbere niko Biblia yadutumye niko ijambo ryavugatse ni mugene mubavure hama mubana babwire ubutumwa bwiza bw'ubuntu. Ico nico cambere gituma tubifatanya ariko kandi tujye kuraba mu byo Yesu akiri ku isi byo yakoze ibice 70 kwijana bya byo kuvura umuntu ko impomyi akazivura zikabona aba wa mu mama yaramaze ibihe byinshi ari mu tsinyango budahagarara n'abandi benshi agiye aravura. Rero mu uyo mutima Kristo yarafise wo kumva yuko umubiri ukeneye kuvugwa ariko kandi n'ubutumwa bukenewe niho dufise bica bituma tuvuga ati umuntu tumuvuye tukabona ko dushobora kumubwira n'ubwo butumwa kubera tubo twabonze kandi buduha umunezero byo bavyiza nawe tumubwiye akabumenya. Ego ivyo nivyo nyamukuru bituma tubikora uko ariko kandi twibaza yuko umuntu ari akwiye agize n'ibimba bitatu ibimba byose birakenewe ubufasha umubiri umushaha n'amandi yiwe ibikeneye ubufasha byose hamwe. Ego icanyuma naco nuko umuntu aje kubona na muganga aba yumva yumumviriza aba ari prêt kumviriza umuvyo muganga mubwira no kumuganiriza. Ego hanyuma ahantu hose mumaze gukorera si hake hariho nk'intahe zabakoze ku mutima? Ego ari nahe nyinshi zadukuse ku mutima ahubwo nazo zituma dusubira n'undi munsi. Ego kubera kuvyukuri biraruhisha abarimo ingorane nyinshi hari n'abatanu batabakora bitahura ugasanga amacane amadefini menshi ariko inahe turonka nizo zigaruka zikatubwira ati cyakintu turakora abana ko kirafasha. Zimwe novuga zihuta canke no banibuka ryatore mu cankuzo turasanga tugiye kuvura nyene muri mu nzenze no muri moka papa akuze araza aje kugata umuvure
turamumviriza turamuganiriza dusanga afise ingwara yaramaranye imyaka myinshi hama iyo ngwara bari baramubwiye yuko bidakunda ko bamuvurira muri ico aho hantu hafi ibitaro byari bihari hafi bidakunda ko bamuvura cyo mwakibona ugende muhira ko taburyo ufise nugume muhira uyu mpapa yari se w'umuryango urumva umupapa adakora umumama acaguma wenyene ikibazo cakiza mu muryango hama acatubwira yuko imyaka 3 iri nyuma 3 canke iri nyuma baba bamubwiye yuko kugira ashobore kuronka ubufasha kukira no ko hoza nk'ishirahamwe rimufasha acaguma imyaka rero asenga Imana hagira ishirahamwe ribonekeriza tugiye bitubwiye byaradukoze ko cyane ko tumva yuko nitwitwaye hari isengesho ry'umuntu yari imaze imyaka gishuwe ego uyu mpapa nivyo akunda ko tumuvurira aho hantu kubera tuba turi mu kibano ariko Imana ishima twashaka kumurungika ku bitaro vy'ikibuye kugira babandanye bamufasha kandi tumana tubikurikirana tuca turondera uburyo kugira turihe ibizo bikenewe mu bitaro bazomugira operation vuba turasega Imana rero azokire neza azovera ameze neza ego hariho n'izindi naye ziza mu Gatumba umumama yarafise imbanyi imaze nk'amezi 3 ko ariko umwana yari yapfiriye mu nda umumama ni yabimenye kuko naburyo bwe yarafise bwo kuja kugirisha ecography twe tugiye na ecography baragira igipimo basanga umwana mazime indwi zibiri mu nda yaramaze kwitaba Imana yaramaze gupfa mugabo yagira ngo ndi kwirakura kumbe yaramaze kugira ibibazo tutamubwira ku gafi dusanga ico kibazo kirahari ico tumutura ku bitaro bikuru baramufasha ivyo barabikuramo acadu arashima cyane gose atubwiye ati yo mutahabana kuguma nibaza mfise imbanyi na kugira ibibazo aje mu ubuzima bwanje rero ibintu nk'ivyo nivyo bituma tugaruka nabo biba byagoranye umunsi ukurikira twatsi twaje kwaje kugwa Imana duhamagarira hanyuma musanzwe muri ko murakorera mu gisata c'amagara y'abantu mbega nize ngwara ahanini mubona zibangamiye amagara y'abantu muravye nk'abantu mumaze gufasha ego ingwara ziratandukanye bivanye n'akarere bivanye naho tugiye kwera usanga ikibano canke imico muri yo community muri cyo kibano itandukanye hari aho usanga hagwiriye ingwara zifatiye gufungura nabi ahana gusanga ingwara hanini nizo zifatiye kwisukurike ugasanga abana bagwara ingwara zo munda cane bagwara ingwara zifatiye isukurike aho ni nko mu Kirundo hari ahantu bita ku Ruyoka akayire twakoreyemo dusanga n'abafise ingwara nyinshi zifatiye kunywa amazi mabi kubera amazi yo mu ruzi bifatiye no kuba bafungura indya zidateguwe neza umugabo aho onye turagize imisyo iheze turasubiye mu nyuma turabaha ubuyungurura amazi bukica ama microbe yose aba ari mu mazi nawe bara amazi yo mu ruzi uyacishije muri yo ndobo twacozemo ko appareil arayungurura amazi ukanwa ameze neza ahandi nawe usanga bafise ingwara zifatiye uguhuza ibitsina cyane cyane ama community bari ku ma frontière ku mbibe z'ibindi bihugu usanga bafise ingwara zifatiye mu guhuza ibitsina aho turabavura n'ivyo mugabo tukanabagirira n'ikibiganiro tukabanaganiriza kuvyerekeye inyifato nziza ahandi nawe usanga ni ingwara z'amaso mu maso ho ni general mu Burundi aho usanga bafise ikibazo ca mu maso ego hanini usanga ari zo ngwara zikunda kugaruka imigambi yakazoza ni IMIF muri ko mu nibihe bindi bikorwa vya vuba muri ko murategura ego mu bikorwa vya vuba turategura hari ibikorwa birakorerwa ubonye kimwe byo turakora n'amasengero ama église mu kudevelopa cyangwa mu gushiraho imigambi y'ubuvuzi imigambi muri santé ari ishengero ryatwizeye mu Kabezi tutarifasha mu kubaka ibitaro uyu n'umugambi ukura ko ubonye ibitaro bigeze kure bakwarubaka hama ikindi ko turategura vuba ni ico twise mission urbaine tuzikorana na district sanitaire muri nord na district sanitaire sud n'ubwa nahangwa na muha tuko turagira ibiganiro nabo
kugira dusheho uwo mugambi. Hama uyu mugambi uzokora gute? Tuzogenda kuvura abantu badashoboye gushika kwa muganga kumvo zitandukanye. Ishobora kuba ari imvo kubera uburyo, ishobora kuba ari imvo kubera ico kintu yibaza yuko atokibwira muganga, ishobora kuba ari imvo yuko ari mu kigo kanaka, ikigo c'imfuvyi canke mu kigo c'abantu bakuze, abatama n'abatamakazi, tugaca tubasanga aho bari, aba muhira canke muri ivyo bigo, tukabavurirayo. Hama cyangwa ugasangana umuntu nk'akarorero yigeze kudushikira, abana bari bavuye ruguru baje kurondera akazi anya, baca batwarinda bari ku bikorwa, akazi k'ubuyaya ko mu nzu, baca barabirukana, baca bagenda ahantu bapanga akazu, ari nk'abana bashaka kuri 4 b'abakobwa, baca bagumayo n'ubwana bwabo. Abo urumva baba bakeneye ubufasha kuko baba batazi neza ukuntu bigenda, na buryo bafise, baje bafise ama espoir n'ivyakunze, babaye mu ma condition mabi. Rero muri umugambi wa mission urbaine, abantu nk'abo tuzobasanga aho bari, tubavurira aho bari, tukora ibishoboka, ibidashoboka navyo tubashobore kwarondera ibitaro vyo bakira. Ego umuntu yumvise ibikorwa mukora, womenga muri abantu benshi, umugwi munini, umugwi wanyu mungana gute? Nimba atari ibanga, ni bande kandi babatuma ibikorwa mukora mushobora kwishikako? Ego mu mugwi iwacu turi 9 baba membre, abaganga, donc les docteurs, abamédecins 9, ariko turafise abantu benshi badufasha, baza kwitanga, twita aba volontaire. Abo nabo baba psychologue, aba infirmier, ama kategorisi ashoboka, bakaza tugakorana igihe hari gikorwa, tukabana nabo tugiye kure canke turi hafi, bakaba bahari bivanye kuba gihari. Hama abadufasha mu zindi nzira canke batuma ivyo kuba bikunda kandi tugere ko tunabashimira, icambere n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu, kuko nibwo budufacilita bukaduha imusha ziba zikenewe, bukanatureka no murongo dukoresha mwiza. Turabashimira cyane. Hama ariho Ishirahamwe tushimira na ryone rya Mission Partner for Christ ritaringa hafi, abe n'uburirongoye Sheri Posterman, badufasha mu buryo canke mu mitsi iyo bikenewe. Tugashimira n'abavyeyi bacu badushigikira mu kuduha amatransport canke mu kudusengera no kutuba hafi mu kuturemesha. Tugashimira kandi n'ama eglise atandukanye, harimo Eglise New Business Church, badushigikira kugira tubashe kushika kuri ivyo bintu. Turashimira kandi na eglise ryo mu Kabezi, Beloved Church, yatwizeye iraduha uyu mugambi bitaruka tuwukore, tubane nabo muri ico gikorwa. Hama tugashimira n'abandi bantu bose badushigikira, abagenzi n'abandi baturi hafi bose badushigikira mu buryo canke mu bundi, haba mu kudusengera, hama mu kuduha umuti canke ikintu cyose bashoboye kubona ko bodushikiriza. Turiko turamera nk'abarangiza, ndashaka tera kamo abakristo gute boshobora gufatanya la vie professionnelle n'igikorwa c'Imana. Ego jewe icambere cyo nahura nuko nk'umukristo vie professionnelle n'igikorwa c'Imana ni bitandukanye, ni bimwe. Aho uri hose uguma uri umukristo, nubwo waba uri kukaza ukora, waba uri ibyo wize kugushona, wize kurima, canke wize kuvura, canke wize kuvuga amakuru, ubukristo avanye ku ivyo bikora uburi umukristo. Rero birajanye kubifatanya n'igikorwa c'Imana, ni kumva kwanza ko Imana igushakamo mu ico kibanza urimo, hama ugasenga, nkunda kuvita ama PPP, kubera navuga ati ni prier, donc ugasenga Imana ikakwereka ko ico kintu ari cyo canke iryo jambo kumva mu mutwe, canke umuhamagaro wumva ko ari ivy'ukuri ari Imana kurakubwira. Hama la parole ugatora igitabo Bibiliya ukayugurura ukaraba si bihuye n'ijambo, ko siniza yuko Imana ishakubwira ikintu gihuye n'ijambo riri byanditse. Hama uri hafi ya parole ukamenya yuko utegeza gukora ibijanye n'ivy'Imana gushakako. Hama planification ugaplanifya bivanye n'ubwenge bwawe ufise, kuko n'Imana yabuguhaye ukabukoresha.
hama mu guplanifya nyene ukagira na patience kukwera Imana irafise kuno ikora ibintu byayo mu gihe cayo. Ego nivyo bintu gutema pepepe binenya mukuru no hanura uko aranyumviriza mu Kristo kiba yumva ijambo canke ikintu kimurimo kikwera dudubiza ko birakunda birashoboka aho uri hose nko mu Kristo utegeza kuba gukoresha Imana yaguhaye ubwenge inguvu uburyo mu kugira igwa c'Imana gishike kure kandi ni navyo Imana iduhamagarira tubikore pour la gloire de Dieu kubera twabironse par la grâce de Dieu. Hanyuma nshaka utera intege nk'umujene cyangwa undi wese ari ku ishuri ariko aragwana n'ijwi bari kurumva mu ntango rimuhamagarira kuja gutangura ikintu kanaka uwo muntu wamubwira iki uno munsi? Biragoye cyane kuko biba biruhisha ucumva ije uba wumva ubwoba bwinshi uba wumva umenga navyo ushaka wumva umenga babikora kure kandi uca mu nzira nyinshi ziruhisha. Ndibuka nkiheza ishuri haragerageye ninyegeza abantu twigana kubera situation narimo bamba bambaza ivyo urimo nibiki kwe kudakora urumonebwe uriki kwe kutaja mu bitaro kurunda akazi nk'abandi bantu kandi uburyo ni bwari kirenga vraiment wasanga babuje kuja kuri eglise n'amaguru cyangwa ngenda kure ingendo n'amaguru ivyuya iki cyangwa zinduka karenja ku rusengero kugira simbira icuya nk'inyegeza abo twiganye bwari bambaze kwe kudakora kwe kutagira iki cyangwa abantu banze bavuga ati bya muntu ko tutumuza kerebutse kwe katakora akora kwe atakorondera akazi nk'abandi. Ariko nibaza yuko iyo Imana yakubwiye ijambo ati haguruka ugende kure kino kintu hari ikintu nyamukuru ibigufitiye muri wewe hariho byose bibizi bizokurikira biba biremeye kubera nuba uvyiteze kandi ububona umenga imbere ama barrière menshi umenga nibikunda karema encore plus mu gihugu cy'u Burundi vuga ati turakenye cyane abantu bose baranyiteze ko umuryango baranyigishije ronyiteze ko biba biremereye cyane. Ariko ico no bwira ko arumva iryo cyo ko yo kwicara gasenga akugura igitabo ciba kuva ko Imana iri kumwe nayo hama karema nukuri biragoye kubera ku mutaga uba ubona yuko urusha ugira ubihebe ugati ndabihevye no kw'Imana muga mu ijoro uswe gusenga kumva ijuri kubwira ati bandaya ndi kumwe nawe. Iryo joro bari kuvuga ati ngo bandaya ndi kumwe nawe niryo rituma uvyuka kandi ukabandanya. Rero no hamagarira abo bantu ko arumva iryo joro cyangwa abo bakristo bari mu byo bikorwa ati babandanye ariko kandi baganiriza n'abarongozi babo abarongozi mu eglise cyangwa hanze kuko baraturemesha cyangwa baranasha gusengera cyangwa gufasha no gutahura ico kino ko arico koko. Ariko nambari Imana imbumamagaye biragoye ariko Imana irafise kunigera rugurura imiryango hajye babona umenga nibo bizoca si argetari bo bicana kenshi mbese naho bica ugasanga umutazi niyo yavuye nibagushigikiye. Ego cyane. Dr Tistou Hitimana urakoze. Murakoze cyane. Reka namwe ndabashimire kuba mwadukurikiranye kuva mu ntango gushika mu mpera. Ndi umukristo y'uno munsi twirangirize ngaha duhana isango mu kiganiro gikurikira. Imana ibahezagire mwanda mukurikirana ibiganiro vya televiziyo Heritage.